gusa navuye atari neza si fresh kuko n'ubu sindaronka agashara kanje gusa narakahevye hari umuntu ayeba amahera none ndayabuze rega nta contrat nari mfiseyo byerekana yuko bamfitiye ayo mezi abiri. Okay, no kuvuga ari ibindi bintu mwa mwarapfuye ngira biriyo navyo nzi gusa jewe ushatse kunyigira ko kuri umwasi wanje canda gutega imana ikigukubura bwa bucafu bwo kwigira umwasi w'uwundi ukakuvamwe ndakurungikira bavuga ati bakunda kuvuga ngo ni impwemu yera canda mukurungikira mukize mwizina ryawe no kuvuga ngene fresh nani majambo ari ukuntu mutumvika boss wanje Aiza Classic ex boss wanje kuko je ndi boss waje wenyene ubu Imana iguhezagire utera imbere ibyo uzoguma urazi ko nakoze link ijyane sanga nashize kwa Isaac TV aho kwandika Star TV kubera ndacayikunda nagora abansi banje meme sinaho yambrotse kuri WhatsApp mupoma ntacyo bingira essentiel nuko nkora akazi ingufu ziwacu uri umuhungu ukoresheje ingufu zawe ntacyo uzobura neza pambana na hali yako kama ni ngumu pambana hivyo kama hali yako iko fresh pambana hivyo turabana kwakuze tugowe dutravaye nje tuma tukeneye kuma dukora kugira dushore gushika kuvyo twifuza. Abantu rero benshi bariko baratiranya ibintu harangira ndenda hasigure neza kumenga ahantu niho bantu benshi bahagaze cyane. Abantu bariko baritiranya ibintu bariko baritiranya yuko Starboy yavuye muri Isaac TV ngo kubera twari tumuheraniye amafaranga. Ukuri ku Imana ndarahiye nta mafaranga tumufitiye Starboy, nta mafaranga tumufitiye. Ndabisubiye mu cyoro zitatu, nta mafaranga tumufitiye Starboy. Ndasubiye kandi kubivuga abantu bamuhanuye akoresha izo strategy. Sinzi izi strategy yagiye arakoresha sinzi ko ari ama strategy yagiye arakoresha cyangwa ama system yagiye arakoresha kugira abantu babe interesse nawe batangire kumukurikirana n'ukuri kumukurikirana byari ibintu bisanzwe kandi twebwe nkuko babizi je ndumunyamahoro vraiment kandi je ndumuntu nkunda iterambere ry'umwe wese niyo mpamvu navuze sinzogira icyo ndabivuze ko nari gushaka nari kwinumira kandi yagira na kimwe bibaye ariko je ndabivuze kubera nzi neza yuko yarandenganyije kandi nukuri haruna kajambo cyavuga ngo je sino sinya contrat ku mafaranga ya ngo mushahara wa Samir ngo bihumbi jana Delicia ndazi murazi mwese mishahara mupokera ndabizi urabizi tinya Imana ni ego canke oya Starboy yambye ibihumbi jana muri Isaac TV oya ivyo byose rero bikwereka yuko nama strategy kandi ndabitahura Nabagiye kiganiro Isaac yashize ko akaca tanguza avuga yuko atamahera bari bamfitiye kandi deja urazi yuko je bari bamperaniye amezi abiri nawe amezi atatu abandi amezi abiri atatu ugaca wemera vraiment akishura ivyo onye wumva vraiment kandi ubizi twarakorana n'umukorege wanje none Starboy mvize ndakubwire ndabizi ko ari ivyo nawe saka cumi ndamuhariza kuri kamera ngo ivyo kuravuga ngo sivyo ngo Starboy wari yamufitiye ega nanje bariko baransanga inbox bantuka yuko ndiko ndavuga ibintu bitari ivyo none Starboy ngiri iki none jewe Wala inaumia sana ndababaye sana Ako jesi ndagushavuje ko jesi kucana wacu ndamuhariza ngo boss ndaziye na kimwe gusa Isaac ndazi muravugana gusa umuhanuri yagiye imbere ya kamera ubaje bana bariko baranyandikira bambwira yuko nabeshe nagize ne kila kitu gusa kandi amafaranga bayampaye ejo sinabikubwiye ejo mfise icerekana ko bayampaye ejo kila kitu ndavyumva kandi ndabitahura kandi ndazukuri none Starboy ngiriye Okay mani gwe Okay, uni Delisa kwa turavugana. Muravyumva ibintu byose bakoze bisigura yuko ari mipango. Bashaka kundenganya kugira je bante hasi. Allo? Anje Frerize, uri umusecretary wa Isaac TV? Ego. Kandi ubu unye ni ujejwe ikintu cyo gutanga amafaranga yuko yagizene yasohotse muri Isaac TV. None ga Anje Frerize, ejo zari tariki zinga. No musi tariki 21. Ni wayampaye Friday. Ese nakuzaniye ejo Starboy. Itariki zingahe? Gerejo hari Roventi ndiba. Roventi z'ukwezi kwa kangahe? Kumunani. Kandi narasinye yuko amahera mu yampaye. None hari ikibazo iki? None kubera iki agiye gukora interview kandi agashira kuri Isaac TV avuga yuko jewe atamahera yaramperaniye kandi mwa yampaye ejo deja ubu ariko nancavuza mu bantu wewe ntiwagiye kumubwira none sinasinye n'urupapuro gwemeza yuko mu mpaye amahera ubu nta mahera Isaac TV mfitiye ndavyemera mwara yampaye ejo mugapana kuvuga ngo nta deni yaramfitiye bien ava kugira ncavuza imbere y'abantu yavuze ngo nta deni yaragufitiye ntiyavuze ko atadeni yaramfitiye genda uraye mu kiganiro nivyo binatangura mu kiganiro mana yaje jewe n'ukuri kw'Imana
ndiko ndavuga kuri Isaac mugabo ariko bandenganya ngo nta mahera yaramfitiye kugira ncafuze urazi umuntu baje ku telefone bambwira yuko waratubeshye ndora commentaire kuri Isaac TV none abasaba abakozi ba Isaac TV izi si foto mfise ngaha twifoto na Regine ujya mukobwa wiwe ujya mu secretary wanzaniye amafaranga abantu rero benshi bariko baratiranya ibintu haragira ndenda hasigure neza kumenga ahantu niyo bantu benshi bahagaze cyane abantu bariko baritiranya ibintu bariko baritiranya yuko Starboy yavuye muri Isaac TV ngo kubera twari tumuheraniye amafaranga ukuri kw'Imana ndarahiye nta mafaranga tumufitiye Starboy nta mafaranga tumufitiye ndabisubiyemo cyure statu nta mafaranga tumufitiye Starboy ndasubiye kandi kubivuga abantu bamuhanuye akoresha izo strategy sinzi izi strategy yagiye arakoresha sikia kwanza ukimviriza kwanza ihangane kwanza tuvugana umviriza kwa telefone Isaac kumurondere mwicare muyagi kino kintu mugikure mu nzira canke urondere umuvyeyi wiwe nkuko ndindira gato yambwiye ko najya imivumo yiwe ndindira gato ndamubwiye ati tuvugane ndindira gato canke urondere umuvyeyi wiwe urazi ko umuvyeyi wiwe ari umuntu akunze kwi yewe yambwiye ati yanutse arambwira akunda yambwiye ko ndi kirofu waramurondeye yasanze ahantu nicaye ambwira ngo ikijuju muri kirofa sasa nana kimwe navuze je naho wonye ikijuju cyangwa ukambroka Imana itarambroka naco bitwaye Imana yo mwijuru yonyene gusa niyo nizera kandi Isaac tugushime azayube ku bindi ubutandero bwose azobukore ariko ntazokore ubutandero kuri muvyeyi wanje z'abavyeyi babirimwo yaramushizemo mama wanje muri interview makoranye aravuga ati ngo mama Isaac yambwiye ngo ndi kirofa eske ibintu yo bisubira imbere ya mama kwe ibintu yo bisubiramo kweri my god chasira ari kishavu saka likishavu acha Landry jinda ngumuna mukira mama jinda ngumuna beshira Landry mimi likishavu acha saka acha kuvuga mama nje ngo yamwise ngo ni kirofa bali mama magaporte bali magashi ntazibana zitakomana amahembe Isaac TV yaramfashije byinshi Isaac Classic yaramfashije byinshi kandi nimba hari umuntu yamaze kundungikira ikintu avuye hanze ngo bije kinshikira nikiranshikira je nta muntu numwe ndaronka ancorera avuye hanze ariko nyene hari n'agastats wanditse ugira bushimiye warashimiye Artista ndagushimiye ntabwo ndikuvuga nakinye sinema namwe ndabashimiye kandi sinema yanje baragize commentaire nyinshi ko nkazi ukure muri sije uritwara ntacyo je nshaka kumenya ko uvuyeyo kubera kushaka kuvayo cyangwa uvuyeyo kubera iki tukimenye nyene gisohoke rimwe na rimwe amatwa nadusubira mu press conference vuba muzobimenya muri conference kuko byose nzobishira ku mugara mbe warabatumiye Isaac TV ndashobora kubatumira baje bazoza bataje nta kundi gusa ikingenzi nuko ndabakunda kandi nabakurikirana Isaac TV ndabakunda cyane nabasavye nukuri ndafukamye kandi namwe ndabafukamiye mugende kunshigikira niho ngitangura novuga yuko ibiganiro nzobishira ko mugabo nta na kimwe mfise nta gikoresho mfise mugabo uko biri kose ku mpano yiwanje vraiment ninaza nkakubwira unise kamera ntuzoyinkima nkora akagani kandi nzogakora ndagaposting ariko aho nyene nshaka kumenya kuko kimwe mu byo nashaka kumenya nakimenye Starboy arashima ivyo yafashije canke n'umubano rawushima ni byinshi n'umubano wari fresh twemezanye ko Isaac TV yakubatse yaranyubatse of course ico ni cyambere ikindi kintu kigira kabiri nza kushaka kumenya ibigiye kubandanya feedback yibigiye kuba kuko turazi ibi bintu bitegeza kuvugisha abantu benshi mbe wogiye kuvyitwaramwo gute kugira nihagire inabi igaruka kuwahoza gukoresha kuko ngo ni vyiza ukora ahantu nimba uhaguruka uhava uhave neza woteguri kuhava nabi kuhava neza wait for me conference very soon nzovuga byinshi muzana